nibaza ko uyu muntu umuntu je ahantu ndiyumviye umuntu cyangwa ugasanga bantu muri mu magurupe, bantu muri mu igurupe, iyi modoka mubona ndungitse yagize isanganya mu Kivoga, imaze kuba yagize isanganya mu Kivoga rero uwari muri yo yarapfuye. Abomenye iyi modoka bakamenyana na mweneyo bogira gute? Mu biherekanya mu yandi magurupe kugira ngo bikunde bene umuntu bashobore kuza kumwenterevena bamushire mu ngira ngo muri morgue sinzi. Hanyuma yari afise n'ibimuranga mugabo ntitwabibonye bifiswe n'abajejwe umutekano. Gusa mugabo ico nihuse kubona nabonye yari afisemo na ordinateur, rero yaguye aha mu Kivoga, biboneka ko bapfuye nko mw'ijoro, kuko imodoka hari murabona uruhande rumwe yarahondekaye, nuko mu biherekanye mu yandi magurupe. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu kwigenekezo ya 17 ndamukiza 2026. Turabaha ikaze mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru hamwe n'ibiganiro vy'imbonesha Juru TV. Numwanya rero wibigezweho kandi vyihuta cyane, tukaza nubundi kugaruka ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga, akaba rero yoba yarapfuye bikamenyekana mu gitondo cyo ku munsi weje kwigenekezo ya 16 ndamukiza 2026. Amakuru rero arabandanya kuja ahabona inyuma yuko Pacifique rinahazwe hamwe n'abandi baharanira agateka kazina muntu n'abandi bakurikiranira iyi dossier hafi batangaje ko icishe Gabi Bugaga atari isanganya ahubwo yoba byarateguwe bigakorwa. Hari amakuru noneho Radio RPA yoba yashize ahabona mwijoro rikeye, tukaba tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye rero, kuko Gabi Bugaga mu modokari yiwe hasanzwemwo n'ibintu bikomeye cyane kandi bitangaje. Uraza kuvyumviriza mukaza kumviriza ibyabaye ku isaha 2:15 aho abategetsi bahashika, nkuko rero muhejeje no kumviriza iryo jwi ry'umwene gihugu nawe yoba yaratangaje ibyari bihejeje kuba ariko atari yamenye umuntu yoba yapfiriye muri uwo muduga wari mu bigazi, nkuko tubandanya dushikiriza. Fenda subscribe canke sabone niba utari wafyona ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri imbonesha kure Hejuru TV. Turabahaye ikaze. Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ikaba itangaza ko icisha umushikiranganje Gabi Bugaga atari isanganya ahubwo yoba yarishwe. Kuva rero mu buca gushika ku mugoroba w'ejo mu Burundi havuga urupfu rutangajwe rw'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ikaba yoyo yaratangaje bimwe mu vyo imaze kumenya vyerekana ko ivyatangajwe n'umuvugizi wa leta ko umushikiranganje Gabi Bugaga yahitanywe n'isanganya ari ibinyoma. Ikindi nuko President Varisito Ndayishimiye hamwe na Jerome Niyonzima bose batangaje ku vy'urwo rupfu nta rundi rwego rwa leta rwigeze rugira ico rushikirije, ariko ngo baba barakoresheje ijambo rupfu giturumbuka, ariko ngo vyaba ari ibinyoma ahubwo ni ibintu vyoba byarateguwe. Ukuguru kw'ikiziga c'umushikiranganje kwaboneka kuri leta mu idirisha ry'imodoka, kandi ikiziga nticari mu ntebe umushoferi yicaramwo. Mu isura y'ikiziga hari havyimbye cyane ku buryo bitari vyoroshe no kumenya, hakaboneka n'igikomere kitari gito ku gahanga, bishoboka ko yoba yarakubiswe ikintu c'icuma mu gahanga. Radio RPA ikavuga ko atamaraso yaboneka mu bubiri w'ikiziga canke mu modoka kiretse uturaso tw'utumama dukeya cyane kwibutura umushikiranganje yari yambaye, ariko hari amaraso atari make yabonetse hanze y'imodoka iruhande y'ikigazi. Ikiro kikaba ari ikimenyetso cy'uko umushikiranganje Bugaga yishwe n'abantu babiteguye, ngo baba baramwiciye hanze y'umuduga hanyuma mu nyubakaza kumushira mu modoka. Bari hafi ya ririya shamba ry'ibigazi bavuga ko iyo modoka y'umushikiranganje bayibonye mu masaha ya 9 z'ubuca
ariho iparitse bakongera bakavuga ko isaha 11 z'ubuca haboneka abapolisi basa n'abahacunze ndetse mu nyuma ambulance nayo ikaba yarahajitse canke rusehabaniha. Ikindi gitangaje nkuko Radio RPA ibandanya ibitangaza hari ibintu bitari bike vy'agaciro kandi bidasanzwe umushikiranganje yari afise ariko ntivyigeze vyibwa mu gihe bivuga ko karya gace kariko ubusumwa bukabije kuko ngo abantu bari gufata avantage yo kwiba ivyari mu muduga ariko ntivyigeze vyibwa kuko umushikiranganje igihe yapfa nta muntu n'umwe yari ahari nkuko n'ubundi babandanya babivuga ko ari isanganya ahubwo abantu n'ubundi babonye uwo muduga nibo buba baratabaje nkuko wavyumvishe mu majwi twatanguje aya amakuru. Umushikiranganje yari afise imashini nyabwonko ordinateur canke laptop amafaranga menshi cyane yari mu isakoshi hamwe no miliyoni wari mu kabati k'imodoka ariko nta muntu wigeze abikoraho ngo ariko aravyiba. Ikindi kintu cyatangaje cyane nkuko RPA yibandanye bivuga nuko imbonera kuri zari zimenyerewe kubonekana zikizura muri ako karira atandimwe yigeze ihaboneka muri iryo joro kuko izo mbonera kuri zahora zinatangira abene gihugu bari biviriye mu mirimo yabo ya misi yose. Makuru ahari nuko mu masaha isaha 2:15 abategetsi bahavuye bahashika nabo bivugwa ko haje umushikiranganje w'ubutungane umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu abakozi ba muri CNIDH uwutwara imbonera kure mu ntara hamwe n'urongoye iperereza mu mugambwe CNDD FDD. Icatangaje benshi nuko izo nzogo zose zirinze kugira ico zitangaza nikirego kikaboneka ko biteye amakenga. Radio RPA igaheza ivuga ko abagiririye nawe mu buryo bw'ibanga bose basaba ko hoba amatohoza kucishe umushikiranganje Gabi Bugaga akikamenyekana. Ku munsi w'ejo rero mu gitondo hari uwibajije ingene Jerome Niyonzima yamenye urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga ngo yoba yarahitanywe n'isanganya ngo kuki yoba yaravyemeje kandi bishoboka ko atari byo vyabaye. Uyu mwanya rero mu Burundi hose havugwa urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga ajejwe kumenyesha amakuru. Abantu ku munsi w'ejo bazindutse babona ikiziga ciwe cicaritswe mu ntebe yo ku muryango w'imbere w'imodoka yiwe mu bwoko bwa Hilux. Imodoka rero ikaboneka nk'iyasetswe n'ikindi kintu kuko hari aho yahombanye. Kiboneka rero nuko uruhande ikiziga cicaritsemwo atari rwo rwasetswe. Itangazo rya leta ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga rero naryo rirateye amakenga nkuko bamwe babivuga. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima akaba yarasohoye itangazo abantu benshi batoreka gutera ivyatsi. Mu itangazo ryiwe leta y'u Burundi ikaba idudurira koko Gabi Bugaga yishwe n'isanganya ariko ntibubahuka kumera nk'abasigura iryo sanganya ryari ryo. Jerome Niyonzima rero akaba yararyise isanganya gusa nta kindi yarengeje ko. Itangazo rihayagiza ubutwari bw'uwo mushikiranganje rikagira ko rivuga ko imanza zo kumufubaza izomenyeshwa hanyuma leta y'u Burundi rikaboneka nk'idashaka murantonge. Leta y'u Burundi rikaba imeze nkaho idashaka kumenya icisha umushikiranganje kuko ntinavuga ica amatohoza boba barakoze ibanze. Urupfu rw'uyu mutegetsi rero nkuru ruri ku rwego rw'umushikiranganje atorwa ikiziga mu ishamba ry'ibigazi mu gahinga ko mu Rubirizi rurimwe igifungo cinci. Bwa mbere ntivyumvikana ingene umushikiranganje yotorwa ikiziga mu bigazi byo mu Rubirizi nkuko wamengana umunyagihugu asanzwe yari gusenya inkwi mw'iryo shamba. Umushikiranganje yariko akora iki mu ishamba mu gicugu canke hari abamunize hanyuma babandanya ya filime yo guhuvya amatohoza no guhuzana ikiziga no kwazana ikiziga. Ubwa kabiri cibazwa ni gute umushikiranganje yo kwigendera mu gicugu kandi afise abamugendanira bamurindira umutekano. Gushika uyu mwanya umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye baramuhitishemo kuguma hoze kuko bohava bisanga bariko baravuga menshi. Ingabo zari zijejwe ubuzima bwa Gabi Bugaga zari hehe mw'ijoro umuvugizi wazo ko yahoze no kubera iki? Ubwa gatatu no kubera iki itangazo rya leta rivuga ko ryamaze kumenya ukuri kucisha umushikiranganje ariko ntibisigure kutubwira ko umushikiranganje yiswe n'isanganya. Iryo sanganya ni sanganya nyabaki amasanganya aratandukanye. Jerome Niyonzima rero yamenye gute ko ari isanganya canke yahawe itegeko ryo kwandika ko ari isanganya yandikira uko nyene mbe nta n'amatoza azokorwa kuri urwo rupfu canke babikoze baraciga neza uwo bihenurira ko.
iyo bija hose rero leta nive mu gace riribwire abarundi icisha umushikiranganji wabo. Leta rero yame izi ko mu gihe yanse gutanga umuco abantu baca bawironderera, ubutegetsi rero bugatangura kuvuga yamuhengo n'abanzi b'igihugu. Prosper Ntawurwamiye ahenshi batanga akarorero ko yabesha abarundi muri 2020 ko perezida wabo yahitanywe n'ihagarara ry'umutima. Ibi rero bivuze abizi ko abesha abarundi kuko umuntu wese apfuye umutima urahagarara. Abarundi rero bakaba bahavuye bamenya ko yahawe ishano. Uvuze ko Nkurunziza yahawe ishano witwa umwansi w'igihugu. Leta rero yaranze gutanga umuco ariko abarundi barawironereye. General Adolphe Nshimirimana akaba yarapfuye yahejeje kuraswa. Perezida Nkurunziza yaciye atangaza ku radio ko amatohoza azoba yaheze mu ndwi zibiri. Ayo matohoza n'ubu ntarahera kuva muri 2015 kandi muvuga ifobetse atarenze kudoma ko hari abo yameze nk'ukurikiza ko ari bo bahekuye igisirikare. Ariko rero mu nyuma barundi baridondereye ukuri. Wishe Adolphe Nshimirimana nawe yanyarukiye guhayagiza ubutwari bwiwe kwi radio. Umwansi wa Hussein Rajab yateguye igikorwa cyo kumusigira karangi mu cumba yararamwe mu mpimba, maze Rajab yongererwa ko hateguye gusigwa irangi ririmo ubumara. Hari hasigaye rero ko abantu baca bahenda ko Rajab yawe canke umutima wiwe wahagaze. Harya rero habuze gato ngo bavuge ko Bunyoni nawe basanze yiyahuye. Leta rero ntishaka ko haba amatohoza gucisha umushikiranganji, ariko ni abarundi bikorera ayo matohoza muzumva ubutegetsi buboroga kuko n'amabanga ngazobandanya kuja ahabona. Pacifique Ninahazwe wewe akaba yatangaje mw'ijoro ko haza kumenyekana ayandi makuru aza gushira habona ku rupfu rw'uyu mushikiranganji Gabi Bugaga, ndetse akaba avuga ko hari n'abariko baramuhereza amakuru. Ivyo byose mukaza kubikurikira kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Mu bindi rero biriko biravugwa cane mu kimenyesha makuru SOS Media Burundi bavuze ko Severe imenyesha ko ibihano bitegekanijwe ku batanga ivyemezo vy'ibinyoma. Wumvirize neza iyi inkuru. Makuru rero ahari avuga ko CVR no mu rwihujejwe ukuri no kunywanisha avuga ko utazokwihanganira ngo uzogerageza kubangamira amatoza yayo kubijanye n'ivyanyazwe ku nguvu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye kwigenekezo ya 11 ndamukiza, mukuru wabo Pierre Claver Ndayicariye yatangaje ko azofatwa ibihano bikomeye ku bantu batanga ivyemezo nk'ivy'ibinyoma canke inyandiko z'ubusuma. Nkuko rero bishikirije itegeko rigenga CVR rirategekanya igihano cyo gufungwa kuva mu mwaka umwe gushika ku myaka 3 hamwe n'iyadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'10 z'amarundi ku muntu wese atera ubwoba umurwi yanga gutanga amakuru asabwa canke atanga ivyemezo vy'ibinyoma mu matohoza. Akaba yaravuze ati hari amadosiye arimo ibinyoma byinshi asigura ko hari abantu baburanira amatongo kandi bazi neza ko bayatwaye ku nguvu. Yaragabishije ko ivyabona bizofatirwa mu vyemezo vy'ikinyoma bizokurikiranwa no gutungana hisunzwe amategeko. Amatohoza rero ku vyanyazwe ku nguvu yaramaze gutangura nk'uko umukuru wa Severi yabishimangiye. Yongera avuga ko ingingo za mbere zizomenyeshwa mu ndwi zibiri ziri imbere. Yasavye kandi abarundi kuvuga ukuri kuko ikinyoma ari intandaro y'intambara mu miryango no mu kibano. Ariko rero aya majambo yateye ivyiyumviro bitandukanye mu banyagihugu. Hari ababona ko hari intambwe ikenewe kugira haboneka ukuri n'ubutungane, abandi nabo rero bakaba bakerekana amakenga bavuga ko ayo majambo ashobora gutera ubwoba no gutandukanya abantu. Mu gihe rero ikibazo c'amatongo kigiteye ingorane mu Burundi, ibikorwa vya Severe biriko birakurikiranirwa hafi. Ingingo rikaba zizofatwa mu minsi iri imbere zishobora kugira ico zihinduye ku kuntu abanyagihugu babona ukuri, ubutungane hamwe no kunywanisha. Severe rero iri mu nzego zashinzwe hisunzwe amasezerano y'amahoro no kunywanisha y'Arusha yo muri 2000, ariko rero ikaba ari imwe mu nzego zavuzwe ko cane mu majambo yo kuyinenga. Shiramwe riharanira uburenganzira bwa muntu cane rirwanira abatutsi rikaba riyagiriza ko ihengamiye cane ku bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Ico kinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko kwa 20 Kigarama 2021 mukuru wo murwi yamaze igihe kinini atavuga ko rumwe yatangaje ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ngo niho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Ivyo rero yabivuze mu gihe bariko barashikiriza icegeranyo ca gatatu caho
ibikorwa bigeze imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka i Bujumbura. Ariko mu kwezi kwa Rusama 2022 mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yavuze ko bitari bikwiye kwemeza ko ubwicanyi bwo mu 1972 ari ihonyabwoko. Burundi rero burafise imirwi y'amoko itandukanye, ariko igihugu c'u Rwanda murabizi ko hoba harabaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 rikaba vyaremejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu Burundi rero naho ubwicanyi bwo mu 1972 bukunzwe kwitwa ivyabaye mu 1972 bwemewe n'ubutegetsi buhari nk'inyabwoko ryakorewe abahutu, amoko abiri agize igihugu racafise n'ingorane mu kumvikana ku kuntu yosigura neza ibyabaye byose vyashikiye igihugu. Ubu rero abatutsi benshi baracizera ko ubwicanyi bwakurikiye urupfu rwa perezida wa mbere w'umuhutu yaterewe mu matora ya demokarasi Melchior Ndadaye mu 1993 ariho nyabwoko ryakorewe abatutsi. Gusa ko Ndayicariye no mu rwi arongoye babibona kuko mu ntara zimwe zimwe banse kuja kuraba ahari n'ibinogo rusange byambwemwe abatutsi bari bamenyeshejwe. Muri ico cuka rero ingingo zizofatwa na Severi kubijanye n'amatungo yanyazwe zirarindira amakenga menshi hagati y'ivyizigiro vy'ubutungane n'ubwoba bw'uko bashobora kwaduka izindi ndyane mu kibano nk'uko ikinyamakuru SOS Media Burundi kibishikiriza. Duhereze kuri iyi nkuru yo muri Zambia, hari ukugaranwa kwiyoberanije mu ikambi, impunzi nazo zikiyamiriza ingingo zikomeye zibabuza gutembera. Ubushikiranganje bujejwe umutekano n'intwaro hagati mu gihugu ca Zambia buragirizwa n'impunzi ko bwakomeje ingingo zijanye no kubuza gutembera mu makambi yo muri ico gihugu. Ingingo rero itumvikanwa ko na bose kandi ikomeje gutuma haba impungenge ku makambi menshi harimwo n'iya Meheba irimwo n'abarundi. Ubwo bushikiranganje bukaba buherutse gutegura uburyo bwo gutanga impapuro zo gusohoka amakambi zitwa gate pass. Ni impapuro zari zisanzwe zigoye kuronka zituma impunzi zishobora gusohoka amakambi umwanya mutoya. Rero izo mpapuro zikaba zemera kuja ahantu hamwe honyene hatomoye, ivyo bihindura cane uburyo bwahora bukurikizwa. Aho rero wahawe urwo rupapuro ashobora gutembera mu gihugu cose ariko hadasohoka mu gihugu ca Zambia. Iyo ngingo rero ikaba ireba amakambi yose yo mu gihugu nka Meheba, Kwayukwa ndetse na Mantapala. Bamwe rero mu mpunzi bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi bavuga ko iyo mpinduka ibangamira cyane uburenganzira bwazo bwo gutembera kandi ikababera intambamye mu buzima bwa misi yose, cane cane ku banyeshuri, akaba badandaza bato n'abakozi bakoresha izo mpapuro kugira babeho. Bw'isoko ryegereye rero intwaro mu ikambi ya Meheba, izo ngingo rero zavuye kuvyibonekeje aho zimwe muri izo mpusha zoba zarakoreshejwe nabi. Rimwe na rimwe rero ntibinezera intwaro yo muri iyo kambi. Abategetsi rero bakavuga ko iyo ngingo ifise intumbero yo gukurikirana neza, gucungera impunzi no kubungabunga amahoro n'umutekano. Iyindi mpinduka rero ikomeye, hari abasaba urwo rupapuro bategerezwa kwishikira ubwabo ku biro vy'urongoye ikambi. Abagomba rero kunagura urwo rupapuro byahora bikorwa kuri telefone canke hatumwa umuvyeyi canke uwundi afise mu minwe. Idosiye rero ntibicemewe. Mu nzero zikaba ziyamiriza kandi ko urwo rupapuro ruteba kandi hatangwa nkeyi kandi rumara amezi 2 gusa kandi ronderwa cane. Imeheba rero ibiro bijejwe gate pass bikaba vyugururwa iminsi 2 gusa mu ndwi, ku munsi wa mbere no munsi wa gatatu. Kandi bitegekanijwe gufasha abantu ibihumbi bishika kuri 30. Muri dutahura igituma uburenganzira bwacu bonyangwa mu gihe twari twizeye ko izo mpapuro zitangwa buri munsi. Ni kumwe mu mpunzi yavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi yidoga. Abanyeshuri rero, abadandaza hamwe n'abakozi nibo babangamiwe cane n'iyo ngingo. Bamwe bakavuga ko iyo ngingo zizoshobora gutuma hari abaheba inzira zikurikije amategeko bagahitamo gutembera batagira impusha. Rihinduka rero naryo ritorerwa umuti ikibazo, ahubwo rirashobora gutuma imbere ibikorwa bitemewe n'amategeko no kuwuserukira Burundi mu ikambi ya Meheba yavuze. Iyi ngorane rero kabije mu gihe hari ukwiyongera kw'impunzi, aho hiyongereye abashasha harimo n'abarundi bava mu makambi yo muri Tanzania, ariko harugara buhoro buhoro kandi ku ngingo zifashwe atamwumvikano ubayemo. Nk'uko rero bivugwa n'ibiro by'abinjira n'abasohoka Zambia, abinjira baracaza biciye mu nzira zemewe n'izitemewe. Burundi rero bari mu abanyagihugu benshi muri abo binjira kandi barongerekanye cane mu mezi aheze. Imbere ya ruheshi rero 2025
impunzi z'abarundi zari nk'ibihumbi 8 ubu zirarenga ibihumbi 15 niko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Jack Mwimbu yavuze mu mpera za ntwarane. Kambi ya Meheba rero yo nyene irimwe impunzi zirenga ibihumbi 30 harimwo n'abarundi bashika ibihumbi 5 hamwe n'abanyekongo n'abandi bava mu bindi bihugu. Turakenguruke cyane mwe mwese mukurikira amakuru n'ibindi bivugwa kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Mbasabe kugira ntimucikwe makuru tubashikiriza umwanya n'umwanya kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Uraza kuronka n'ibindi bitandukanye birabana n'amakuru araba agezweho cyane ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga. Harimo n'ibindi byinshi rero bitandukanye mu matohoza tuza kugaruka ko. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubageza. Imana ibahezagire.